Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda inahazwa umukama. Muri rya minsi umwami Herodi yumvise ibyabaye byose arazazanigwa, kuko bamwe bavuga bati ni Yohani Batista yazutse akava mu bapfuye, abandi bati ni Eliya yiseruye, abandi nabo bati n'umuhanuzi muri bamwe bakera yazutse. Herode nawe avuga ati Yohani umutwe nije nawumwiciriye, mbega uyo ninde numva ko ibimeze bityo, maze akifuza kumubona. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa bya mbere turatanguye kuzirikana ikindi gitabo mu rutonde rw'ibitabo twita by'ubwitonzi, les livres sapientiaux, les livres de sagesse. Iki gitabo aha twumva bise igitabo cy'ubwitonzi, mugabo mu bindi bitabo cyane cyane sinaravye neza muri ca gitabo cy'ijambo ry'Imana duheruka kuronka, ahandi bamwita kandi bacita kandi igitabo ca Koheleti, aha nabo bakacita l'Ecclésiaste, kugira ngo nimwagisoma mu bindi bitabo ushobora gusanga bacita rimwe mu yayo mazina ntimuhave mucitiranya. Hamwe baracita le livre de Koheleti, ahandi bakacita le livre de l'Ecclésiaste. Akonda gavuze kubera yuko hari ikindi gitabo cyitwa Siracide, kikongera kandi kikitwa l'Ecclésiastique. Iki ni l'Ecclésiaste, mugabo hari ikindi cyitwa l'Ecclésiastique arico bita kandi ca Siracide. Hamwe mwo bisoma ntusanga umenga birabacanganya mu bwenge, muzo bitandukanya kubera yuko iki inye turiko turasoma uyu munsi ca Koheleti arico ca l'Ecclésiaste usanga umenga n'umuntu yandika nk'umuntu yarunguriwe, umuntu yashishwe, kumwe dukunze kubivuga. Umenga n'umuntu yarunguriwe n'ivy'ubuzima, yashishwe, fisi ibibazo bikaze birura ku bintu biba mu buzima, akabona yuko umenga n'umuntu umenga yazerutse mu bintu womenga byari byo umuntu akibona ubwa mbere acambigwa, ashuhira, yirukira, yibaza ko bishobora guhaza icifuzo cimbitse gose kiri mu mutima w'umuntu wese c'ubuhigwe. Birabe mu tuntu dusanzwe tubuzima bwa misi yose. Mu bisanzwe agomba kutwereka ati sugushishwa bimwe by'umuntu yashishwa cagenda aratukagura arandagura vyose, ahubwo n'umuntu ashaka kubona ibintu mukuri agaca amenya ikibanza abiha imbere y'Imana no muri ubu buzima, insigura abiha. Urahura umuntu, dufate nk'akaroro, akantu karakunze guca gose kuri WhatsApp, gasanga nk'umuntu yamagenda n'amaguru, gasanga isomere y'ikirenge hari iri mu gutobagurika, akifuza ati nopfuma ndonka agakinga nkoresha nkakutiraho mwibarabara. Yamara kuronka ikinga akumva ati wapi ikinga riraruhisha, noronka kari mw'imoteri kuguma nkanyaga numye naheze. Akaronka agapikipiki, akaronka kakandi ngo bebakita jokuki, akaronse akabona uhindishije urumoto rumeze neza nka zimwe zo ngaho muri Odedebu, kagira ati cyoma nanje nkarurya, akifuza ijya yamara kuyishikira agira ati iyi imvura iguye, sinze ko umuntu umuntu ari kwikinga cayo kipikipiki, imvura iguye umenga namabuye ariko baramutera ku mutwe, tinoronka kaduga basi agati yaye canke kakandi ka zimwe za zibangutse nk'aka kiwacu kiradiyo, aga Probox menga niko kagugwa make. Yabona ucishije iruhande yiwe nk'ikiravu 4
cha kindi bita nambari vangwa sinzi agaca yifuza ijya kagira ati unyinywa essence iragoye nshaka inywa mazuti kijipe gishobora no kuduga ahantu kimwe kirimwo ama vitesse nga 6 kirimwo na traction sinze ndanyerera yamara kugishikira ati narenkeneye nk'imwe ya ex premier ministre imwe yandika ko n'izina giwe murayibona imwe bita hama imwe yirenganye twese ubona abantu bose barunguruka mu kiyo barabati iyo modoka vraiment bose bagakoma amashi bagatangana amaze gushikira irya muca mwumva ahantu habageze agaca ashaka nk'indege umuntu ntiyigera haga nta mwumvise avuga ishinzi imboga agira ati ngo amaso araraba ntahaga amatwi arumviriza ntahage umuntu ukazovuga ntuhage ugasanga umuntu aguma afise inyota ugasanga bamwe mbere yashitse nko ku nzoga agomba kuzinywa zose yibaza yuko ariho inyota iza guhera mugabo burya umuntu kwanywa nyinshi niko inyota imugwiramo kuko yibitsemo alcohol iguma ibubabura gashaka kugumanwa mbere yazivukanishije zireza zikamukirimbiramwo zikamwereka yuko hari ico yakoze yabona murambona n'abantu bashika mu misi mikuru akaraba ibintu byose basevye akabona umenga yo bijya ko vyose mugasanga ntakibasha kurya umunyu ntakibasha kurya amavuta ivyo somara kubishikira haheza kanya ukumva umenga ahubwo icipfuzo cyasubiye kugaruka gikaze Harone tuvuze ibindi umusore yabona umwigeme mwiza ati yo abiri yabishambe ico muma wamara kumushikira vumenga cyo kimwe nabigeme ndazi ko nabonye narigiye bipfuza abasore akabona umusore abagore babakoga barakunda abasore abaterura ivyuma bafise ibintu zenya ibiji bigatanya ati mugabo yamara kumuronka kumva umenga byose biraheze muze mwumviriza abantu bose baje kugwa mu busambanyi basigarana la tristesse mu mutima wabo nuto bayemera ko ari gicumuro hajya mwibaza kuba Imana yarahashize ibwirizwa ko ari ugufyinata hari n'ikintu gikomeye bamwe no baca banakanguka ngo mbe bwa bundi ko ari nibagiye gukoresha agakingirizo akaba kabaye kuko batwawe n'icipfuzo kirakurahura ubwenge usuye kubutora ruko kikuvuyemo kandi shetani no kwikora irakurundamwe ibintu ikabikugaraniramwo wejeje kumaramara igacikubisi gasigara gutwenga karakarimi wewe karakarimi gasigara gutwenga uyu rero agaheza akabona yuko ibintu vyose bifise ikibanza gito imbere y'Imana n'imbere y'umuntu mu bisanzwe iki gisoma kica kidusubiza hariya mu ntango ya vyose Imana ikirema ibintu vyose irabirema ikabishira ngaho kandi ikabona ko ari vyiza mugabo ngo mu nyuma ikarema umuntu igaheza ikagira iti ingo tumureme tumwishushanijeko umuntu rero agiye yihenda akagomba kwishushanya n'ibiremwa mbere akagomba kwishushanya na mugenzi we akamasanga ya marideshi pati igihe nubakana n'uyu muntu narinzi ko ubuhigwe bubaye gwanje narinzi ngo nabonye umumarayika mugabo nasanze aho bwaragapiripiri pati igihe ninjira muri iyi communauté religieuse narinzi ko ninjiye mu beyanda mugana nasanze hari y'udushetani naho nyene nuko umuntu nta kintu cyagombye kutubwira n'ijambo ry'Imana rikomeye cyane nta kintu na kimwe nta n'umuntu n'umwe ashobora guhaza icyifuzo cy'ubuhigwe bw'umuntu nujya mwubakanye reka ndagutera ubwoba mbere nta azopfa hagije icyifuzo cy'ubuhigwe bwawe gusa aba uwo Imana ishobora gucako kugira ngo iguhaze
icyo cyifuzo cy'ubuhigwe. Nta n'umwe ashobora guhazwa n'ikintu canke n'umuntu mu cyifuzo cyimbitse gishika rwose hariya kure cy'ubuhigwe budahera, Imana gusa. Ibyo bintu rero si ukuvuga yuko atakamaro bifise, ko ataco bivuze. Abantu si ukuvuga yuko ataco bavuze hibambewe, mugabo nutamenya kubakira mu ntumbero Imana yabashizemo, mu ntumbero ivyo bintu Imana yabiremeye ku bwawe, ibintu bikaguma biri munsi yawe, abantu kababona nk'abo munganya iteka imbere y'Imana, mbere ko arabo gusoya nabo kwakira neza mu rukundo rw'Imana. Hanyuma hejuru ya vyose ubibemwo uhicubahira Imana, ntuzopfuhaze muri ubu buzima. Mbere hazogera igihe ku munsi wa nyuma wumva umenga ntaco wamaze, kuko wagumye wiruka ariko ntiwamenye igituma wiruka. Wagumye wiruka ntiwamenya neza ico urondera, kuko naho tuvuze gutyo hariho umuruho mweranda, umuruho w'umuvyeyi aruhira umwana wiwe, umuruho w'umuntu ariko aritangira undi mu rukundo, umuruho ufise insiguro nziza imbere y'Imana. Imwe y'ibintu byose biheze ugaruka ukavuga uti, Mukama, naho nagwaye nkaruha, ingwara yanje irimwo agaciro. Erega umuntu yagwaye hypertension kubera umwitwarariko mwiza wo kwirukira abandi ngo batabara bagirire neza, abatume bumva urukundo rw'Imana, kandi akabigira ku izina ry'Umukama. Sico kimwe n'umuruho w'umuntu yama mwijoro ariko arapanga ingene yica, ingene yiruka ku wundi agira n'abundi, ingene asahura ivy'uwundi. Ayo ma hypertension samwe, ayo ma estoma samwe, ibyo turabyumva. Nitwe turaterera ibintu byose mu gisaho kimwe. Kumwe n'amanda bibabwira, umutima udukoresha, umutima utubamwo usunika izo nyifato zose, ibyo byose ubona biguseruka, ukigenza uku, ukifata uku, ukavuga uku, ugahagarara uku imbere y'ibintu n'imbere y'abantu. Kohereta agomba kugira ati, ntiwigere wemera ko ibintu mbere Imana yaremye ku bwawe ikabishyira munsi y'ibirenge byawe, ikagira ibikoresho byawe kugira ngo ushikire ubuhigwe. Ntiwemere ko ari byo uhindura ubuhigwe, ntiwemere kubigira ibimungu, ibigirwamana. Nico bivuga. N'abantu Imana yanganishije nawe, ntugombe kubagira ibimungu byawe, nawe uba batunze cyangwa bagufise ko ubasha bungana gute. Bagumara abantu bafise aho bagarukira, umwe musa ari hejuru ya vyose kugira ngo avyuzuze ubwiza bwiwe. N'Imana mushobora vyose, n'Imana bushobora vyose. Nibitwumvise vyashikiye na Herodi igihe yica Yohani Batista, yabona umenga kuko shoka Herodiadi, yabona umenga ari kuyingorane. Tugire Kristo. Hari abantu n'ubu nkeburiremwe abantu muri politike, babona yuko umenga bakuraho ingorane ibazibiye mu kwica uwundi. Umwishe aravaho muri ubu buzima, mugabo agucokeramwo nabi. Hari abantu mbere ushobora gusanga batemberana amaraso ya bagenzi babo mu minwe mu makoti meza. None Herodi ntiyari umwami. Abantu ushobora gusanga ubuzima bwabo buriko ubwo rubanza rugoye. Hariho ahantu Imana itakuvugiye ku ijambo ry'ikigongo cyayo. Yesu ataguhaye ikigongwe cyiwe ngo agusabire ikigongwe kuri uyo muntu wishe, uzogerageza kwambara neza, ugende mu biduga vyiza, wambara ibintu mbere by'igisirikare cyangwa igipolisi biteye ubwoba, cyangwa ugira ibifaranga byinshi. Hariho ahantu bitakwambika.
hariho ahantu bidashobora kuguhaza, hariho ahantu bidashika. Ejo bundi sinzi umuntu mbere akomeye gose mu vy'Imana twahoze tuyaga, arambwira ati burya igicumuro cyo gusesa amaraso umenga ntikigera gihera hariya mu ndibazi cy'umuntu ari. Ni Imana gusa ishobora kugira iti na hariho n'abasaba ikigongo incuro zingahe kikabagumako. Ibi dusomye kwa Herodi nitwibaze ko ari ibintu bisanzwe, nibigaruka kutubwira biti mwabarundi umenga uyu munsi akantu kose wumva ijambo ribazamwo mu kanwa ari ndakwica. Iyo wishe urakoze ahantu wewe ubwawe utagishobora gusubiramo ngo usubire ibintu bihagarike kubw'ubushobozi bwawe, ukaba utagomba kwiremeka urubanza rugoye. Wame wiyubara ikintu nk'icyo, ari ukwica ugasanga ni ugiye kubishira mu ngiro, ari ukubipanga, ari ukubitegeka mwundi. Uriya wabitegeka mwundi aragowe inshuro nyinshi, kuko uretse ko vyica muri we ari ico wategeka akongera kica n'uwishwe. Abantu muzi ko mujyamanya amaraso y'abantu mu minwe, musi ngoma ndabatera ubwoba, nta mahoro mugira. Shaka mutwe nk'igitabura munwa 30 nangaye tuyabone hanze, n'ubu uriko ratwenga, reka kubisha abantu. Garuka vy'ukuri ku Mana, kandi ugerageze guhubura ivyo wakoze, kugira ngo uhubure neza ivyo wakoze. Igihuba warishe umugabo, genda kurondera abana biwe ubarere. Warishe umugore, genda kurondera abana biwe ubarere. Abantu mwese mwicira abantu hejuru. Uyu munsi aba bantu buzuye mwaba abamotara baki usanga bafise ingeso, mukagenda muravyara abana ku bakozi bandi bo mu nzu, mugaca mwomokera Makamba, mukomokera muri ma province gukorerayo, ugata umwana n'amahoro ugira. Igihe cyose uzoza imbere y'Imana, Imana izokubwira iti uriya muntu wataye hariya umutana ziriya ngorane. Hari abantu iyo basambanye barabatinya kuza kwirega iwanje, kuko barazi ko canda barungika gushika hiyo. Mugabo naho ugenda kuunda akakunyarukiriza imbere y'Imana, ingingo niyo. Imbere y'Imana ingingo niyo. Ntitugombe gutandukanya Imana n'umuntu. Thermometre, igipimo cyiza cerekana ko dukunda Imana n'ingene dusonera ubuzima bw'umuntu, kuko tuba dusoneye Imana. Kwihagira ingingo yo guhagarika ubuzima utaremye. Wa wundi ati amaraso y'umuntu ngo ni nk'amosozi y'Imana, kuyasesa no gukora mugisha Imana. Naho wowe ugira uti fisi imvo zimeze uku canke kuriya, harama bitwaza ngo mfise imvo zikomeye zo kugira ngo nice. Ninde yabikore kuri? Ntiwice. Na entre parenthèses umukama yashizemo, ntiwice. Imana irazi gituma ibivuze. Ntiwice uwo wishaye bakuze, ntiwice uwo wiciye mu nda, kuko biragoye kugira ngo bivemo. Akarero nakanyene ka Herodi umukama ni hari, mugabo asigara mwumva nk'umwagiriza. Ariko nubwo vyuba byarashitse ukica ugasesa amaraso, igihe ugihumeka umukama guma kubwira ati ndacakurindiriye mu rukundo. Wemeye guca bugufi ukakiga ukakirega iyo tuvuze gutanga impongano nziza, nivyo nababwiye, ukarondera kugihubura, nukuvuga kugerageza gukiza ingaruka zaco mu buzima bwawe, uzobohiriwe. Uzosanga rero ushoboye kureka Imana igaheza ikakuvura. Ariko niwaguma widadira wiyeza ugira usubira,
nta mahoro uzoronka, ntuzosinzira neza. Ni hamwe uzosanga umuntu kugira asinzire ngaho ategerezwa kunywa ibiyoga bimwe bica bimurambikaho, mugabo avyutse agisanga ngaho kimurindiriye. Akamwa ibiyayuramutwe akibaza ati biraheze, ndi muri nirvana. Nzi ko umuntu yanyoye akamogi abona umenga isi yose ni gwiwe, abona umenga abantu bose yobanesha, akitiranya nyina n'umusheri wiwe, akitiranya byose, ugasanga umenga yaparanganye. Ariko rumuheze ko abisanga ngaho kandi byabaye bibi gusumbya. Reka kwidroga, ahubwo ca bugufi, wemera umukama agufashe gusubiza hamwe nawe. Paulo niwe abitubwira mu bari yandikiye Abakorinto ngo nimwemere babuzurize kumwe n'Imana. Hari abantu mbere ushobora gusanga mwarakoreshejwe ibintu bibi, hakaza inyigisho zigomba kubugaranira muri ivyo bintu, ugasanga mwama mu ruhagarara nka Herodi, umuntu wagiriye nabi wiciye akaguma kugaruka mwakubuza amahoro. Hagacaza inyigisho zibaboha ngo ntimuze mugende kuvyirega ku bapatiri. Urabe ntiwugaranigwe mu bintu byica umutima wawe, kuko natwega umuntu aje kwirega ico kintu turazi ingene tutegezwa kugitwara imbere y'Imana. Dusabe inema yo kurondera kubona Yezu, kuko hageze Herodi Yezu yaraje imbere yiwe. Harageze igihe Yezu aramwiyereka, mugabo yamwiyeretse ameze ate? Yakiriwe kwa mate, ameze nabi, tangura kumubwira ati nkorera ibitangaro nanje ntangare ndabe. Ukumva yuko ntiyarondera Yezu kuko ashaka kuva mu vyarimwo yinjire mu ntumbero ya Yezu. Hari abantu twama twiteze kubona Yezu w'ibitangaro, ibintu bikayangana, ariko akamaca iruhande yacu mu bundi buryo, mbere asa nabi, yafashwe nabi. Mwibuke hamwe agira ati narashonje murangaburira, naranyotewe muramputwonywa, nari kavantara murantora, nagenda gusa muranyambika ngo twakubonye ryari. Ico cyose wagiriye umwe muri abo bato bato tuvukana, kijya cyose wagiriye urya muntu wafata kw'ingingo, ni jewe wakigirira. Umukama duhe icyifuzo cyiza cyo kumubona, kumusenga muri mutima no mukuri kwiwe. Amen.